imaginez un parent qui sort, qui veut aller voir son fils à l'hôpital, et tu vois deux policiers qui entrent dans la maison. Il se pose la question, oui, Tyson avant-garde. Moi, ça, que la chambre est bien sûr, c'est une chambre unique. Et puis, je lui ai posé la question, pourquoi vous posez que si Tyson habite ici? Parce que tu es comme la Momital, un des policiers a chanté un moment, non, Tyson est mort. Tout parent qui me suit, sinon, la police et les policiers, vraiment, on travaille bien ensemble avec. Et nous, nous, bien sûr, gukora ibintu mu buryo bwiza bidaca ivuta umuryango mbo urumva kiya gihe twe twarashoboye kuza muri kiya gitondo kandi hari abandi bantu benshi baje bavuye hirya no hino ikintu ca mbere mora nibuka ntashobora kwibagira ningene twicaye muhira warashoboye kuganira ugeze ku izina rya Tyson ucukorera Mosozi urazi umuntu azi Mike Tyson champion muri boxing muri box rero gatema ngo intare batinya umugabo w'ijunja n'ijambo Joe kuri jewe n'abandi of course turavyu mwe mukiruna ngo amarere mugabo atemba aja munda muga si muri byose hari igihe atemba seseka mu buryo bugaragara na cyane cyane bageze ku bana bacu abavyeyi bose ndazi yuko bo byumva bitahura ariko ujye wabaye umwanya abariko baradukurikirana bambabarire kubera ko jewe nanje bageze kubyerekeye abana ndaba très émotionnel gose so ni ijya moma ni moma nizere ko ntazopfa naribagiye kubona Tyson ona umuvyeyi nkanje grand frère ariko arakora ntivyari bitangaje mugabo dogikwereka kangahe amateka y'umuntu abahindutse so waranabivuze urabivuga ko gatoyi so kuri ujya munsi wumva gute abantu batangiye kuza bakuremesha kuko urumva kenshi babashaka kumenya uko ibintu byagenze uko ibintu bimeze uragerageza kubabwira bike bishoboka kumbure nawe ubuzi kandi ikindi cyari kibabaje nuko hariho n'ibindi byinshi utari bwaronkera amakuru ko ndibuka yuko bagomba kuyatirindira turakubwira ryaruja kumuraba rindira donc information ntibaziguye zose kubera amatohoza yari ko arakorwa muri ujya mwanya wumva gute umuryango mwumva mumeze gute narashobora kubona umubyeyi mama w'abana ingene naramoye we no kuvuga ntiyarakivuga yaguma gusaraba kimumbabare sinshobora kukivuga ko nava kica kintera ujya mwana mutowe anyway wumva gute muri jamani Pasteur, ma douleur s'est transformée en énergie. Don't worry about my little boy. Dufise kutinye kubivuga mugabo kajya gahungu gatoyi ariko Norris ndongozi Imana yarabizi yuko reka tuguhe umwana parce que ivyo ndiko ndategura mwe ntavyo munsi umwana arandemesha cyane gose watinye kubivuga mugabo numvise tushaze kuvuga Norris
n'inguvu ufise nyinshi ubu c'est grâce à lui, c'est grâce à Norris, c'est grâce à ses grandes sœurs. Ouais, donc voilà ma force itagira uko ingana pour surmonter tout ça. N'abariko barategura kumvura ndababwira ni mukuri ico mushobora. Nkeneye kubona umuhungu wanje mutoyi wa 5 azokwiza imyaka nk'iyo Tyson yari afise. Imana imbere ko amuhamagara azokwiza 20 asanga papa wiwe yugaye kujya mu bivuga ngo intare bati nifuza ko yoza asanga nkikomeye ngasaba abapastora aho muri abigisha ubutumwa abaganga n'abaki icyo kintu ndiko ndagisaba mu nyongere y'indi myaka yo gukomera. Umuhungu wanje mutoyi afise imyaka 5 aza kwize 20 asanga papa we acugaye. Mu byo nsaba icyo kintu kirimo yego mu myaka 20 nzoba nugende mu gihugu ndi mu gihugu cy'isezerano kuko ndiko ndabivuga cy'isezerano iyo hageze ko bakuvura mais côté sécurité bisigaye bigoye kuvuga. Biragoye mugabo niyampamagara ibya sécurité tubanze tubireke. Mugabo niyampamagara turabana n'Imana Imana ati twongera uduhe n'umutekano. Iyi non violence turiko turagwanira, iyi non violence des armes igabanuke. Ntihagire uwundi muvyeyi, ntihagire abandi bana babura abasaza babo canke bashiki babo biciye mu nzira ya violence, biciye mu nzira y'amasasi. Tuze tubura abana bagwaye. Umugabo n'ukuri ntibatwagwe n'amasoro, ntibatwagwe n'amagangi kuja kurasa abana baba innocent. Mu byo ngwanira cyane bakoze ico kibazo, mu byo ngwanira cyane gushika nuko atawundi muvyeyi atabandi bana bobura abasaza babo canke bashiki babo biciye mu masoro nkuko tubivuga mu gihugu cyacu, biciye mu bagamu mu bwicanyi, buciye mu madrogue, tout ce qui est mauvais là. Mu byo tugwanira inshuti n'abagenzi bariko baramfasha namwe go pasteur nuko muramfasha pour la sensibilisation de nos jeunes et parents. C'est pour que abana bacu natwebwe abavyeyi tuze dutwagwe n'ibindi mbwa ntituze dutwagwe n'urupfu rw'amasasu. Nukuri mudufasha aho muri hose, les parents, les amis, les jeunes, partout vous êtes, les élus, abatanga ubutumwa aho mushoboye hose muri sensibilisation, dufatane mu nda. Ntihagire undi muvyeyi azobura, ntihagire undi muvyeyi azashikirwa nk'ibiriko biranshikira mu kubura umwana wiwe muri iyo nzira. Sinobabwira umubabaro ufise uko ungana. Sinobabwira amagorwa naronse n'ubu nkiriko yo kubura umwana gutyo. Mugabo uhoraho niwe azi igituma, niwe ariko aradufortifia gushika ubu. Mugabo nkasaba niyo Mana yacu idufasha, isensibilize abavyeyi, basensibilize abana bumviriza impanuro z'abavyeyi, bana mwumviriza impanuro z'abavyeyi, bana mwumviriza impanuro z'abategetsi, bana mwumviriza impanuro z'abapolisi, bana mwumviriza izo mpanuro z'abantu bose babaha impanuro zibabuza kuja mu bintu bibatwara mu nzira mbi. Mwebwe mujejwe gutanga ubutumwa, kwigisha, namwe turibasavye aho muri hose mufashe iyo sensibilisation de lutte contre les armes à feu. Birahekura kandi birababaje.
navuze kare ni mwebwe bavyeyi, mwebwe les grands policiers, mwebwe les élus, mettez-vous dans ma peau rien que pour 5 minutes. Bakwiciye umwana gutyo uzi ko umwana agira ate bakubwira ngo uyitavye Imana nukuri dukuri igishoboka ibyo bintu tubihagarike. Mufasha abantu bose. Les luttes contre et la sensibilisation ibe nyinshi mu gwaruka, ibe nyinshi mu bana bariko barakura mu mashuri partout. Binashobotse twe turi bato, on est de nouveaux arrivants, on est des immigrants. Mugabo dufise amateka muri kino gihugu. Bishobotse dusabe même les élus, badusabire hejuru, renforce, qu'il renforce le pouvoir des policiers de travailler comme il faut. S'il y a quelques dérapages, ou si les policiers ils arrivent à un niveau et disent hey, nous on s'arrête là, on n'a pas le pouvoir de monter de A to Z. Alors qu'ils en ont le pouvoir. Je ne dirais pas qu'ils en ont le pouvoir parce que je ne sais pas. Kamategeko, que les lois donnent la possibilité aux policiers de mieux travailler. Parce que on dirait de qu'il travaille, il peut travailler jusqu'à 15, mais arriver à ZY, il veut dire là vous vous stoppez. Là c'est pas votre travail. Qu'il donne le pouvoir, qui donne tous les éléments, toute la force qu'il faut pour que les policiers travaillent comme il faut. On sait bien maintenant que quelque part ils sont bloqués à cause de Yamategeko. Niba ubushobozi parce que barabishoboye. Nico gituma no muri yo ntumbero ya sensibilisation de la jeunesse y'abana bacu dushoboye kubahuza ku itariki 20. On a fait une rencontre avec eux, de jouer ensemble, qui se flottent un peu, bavugana, pour que demain après-demain, il y ait une connexion entre la communauté immigrante, Imenyeko, qui sachent bien que les policiers sont leurs collaborateurs, qu'ils doivent travailler avec eux. Ils vont subir les contacts avec les policiers. Ils sont là pour nous protéger. Travaillez avec eux. Aujourd'hui, vous commencez à jouer le football avec eux. Demain, vous allez jouer du basket avec eux. Tout évite d'être contre les policiers. Ça ne se fait pas. Vous n'avez pas la force d'être contre la police. Non. Vous êtes là plutôt de travailler avec eux, de collaborer avec eux et de respecter les normes et les droits de ce beau pays. Mais sinon, le Canada sera comme le Tiweri, comme mais il faut qu'on lutte avec ça. Nous nous fasse pour cette sensibilisation, pour que d'autres parents, d'autres frères et sœurs n'entrent pas dans cette tragédie de mort. De perdre des enfants. Reka ndakubaza ikibazo kugira ngo iki kiganiro kizorabwa n'abantu benshi, kizorabwa n'abakanadiye, subire mvuge b'abakebekwa ariko n'abarundi, kugira ngo ni naco nkundira Imana, ni naco nkundira amategeko, uretse ko abantu benshi birabigora gutahura kandi birababaje, kubera ko ari ibintu byoroshye cyane gutahura yuko buri muntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashatse igihe adatutse uwundi, no kwiyumvira icyo ashatse, no kubona ibintu uko ashatse mu mwanya atabahohoteye. Hari benshi bazokumviriza ikiganiro barabizi yuko Joris ni Umurundi, Tyson ni Umurundi, mugabo en même temps mwavuki Burundi, mukurira mu Burundi, abana nuko, nanje nuko, mugabo en même temps ushobora kuba abakanadiya, abakebekwa n'ibindi n'ayandi moko atandukanye. So hari abantu bashobora kumva Joris ariko avuga ati Canada ni igihugu cy'amasezerano, ntibashobore kubyumva
cyangwa ntibashobore kubitahura. Urashobora kutubwira mu majambo makeya uvuze uti Canada ni igihugu cy'amasezerano, kugira ngo umurundi ahari ntashobore kumva yuko umengo abo Uburundi nabwo cyari igihugu ciki, kuko urazi kenshi hari abantu barondera ibibazo mu tuntu twose mu kantu umuntu yavuze, kugira ngo tubarinde yuko borinda baja hiyo hose. Ni giki wovuga kuri iryo jambo? Okay, kuri ico kibazo? yeah. Kuko ntaguciriyemo, ndakuzi ngene ukunda igihugu cyawe, igihugu cy'u Burundi, ko ni igihugu cyatwibarutse, ni igihugu cy'abasogokuru n'abasogokuruza, tugifise uburenganzira bungana twese nk'abana b'u Burundi. So nk'umuntu yo kuyumvira, kuko wavuze uti Canada ni igihugu cy'amasezerano, agashaka kubyumva uko kumbure wewe utashatse kubivuga, umva biba bibabaje. Kuko ari umuntu ashobora guca yifata gutya kibaza ati Joris nakunda Burundi, Joris yavuze gutya na gutya na gutya. So ijambo ni bwawe. Murakoze cyane. Ndabona igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyanje, igihugu nkunda kandi cyamaye ibintu byose ngaha, force mfise, ubuntu mfise, iteka mfise cyavuye mu Burundi. N'ubu Uburundi ni rwanje, mbere nk'umukuru wacu w'igihugu, ejo namwe ndamwumviriza, birandyohera ngo yafashe umusuma ngo we hagarikira ngaho oya, wa muntu agacigenda mu kabare ngo makamustere ringwere ngaho nani nguyu mu president namwe hatugeze ngo tugeze ko urabona ngo ivyo nevita ija tuzaniye ngaho, kumbe yafashwe ari umusuma. Nagira ndamushimire ku ntambwe nawe nyene ariko aratera imbere, tumusabira nuko abamufasha bubandanya bamufasha gutwara neza kiriya gihugu cyacu dukunda twese. Nukuri aho ndayishimiye ari ndamushimira. Wabivuze ngo abarundi barakunda kuvuga, moi je dirais advienne que pourra, uvuge neza watasema vibaya, ushime ushatse gutuka ndagutorera. Kandi mutamu wacu yaratubwira ngo ngugaye ntumwigana, n'ubara bazovuga ko wagiriye publicité president Ndayishimiye. Ivyo ni ngorane zabo parce que abarundi turazinanye, umwe wese agufatira kuca ashaka, kandi ushaka kugutuka ntagutorera. Mugabo nguma mbandanye impanuro mutama yamatubwira kuva kera, mutama Evariste Ndongozi yamatubwira ngo uwugaye ntumwigana, do whatever you wanna do and do it. Kuri cyo ufise ku mutima ugikore, mugabo umenye ko kiri ku mategeko. Ntagire uhungabanya umutekano, ntagire utuka, mugabo babwiza ukuri kuri ku mutima wawe. Nayo sino twebwe abarundi, abanyarwanda, abakongomani, tout ce monde de la sous-région, mvuga akakubwira be, navuga ati mbe wa muntu woba wamubonye, pour interprétation akakubwira ngo be wa muntu wamubonye, si cyo kimwe n'amajambo namwe. Donc pasteur, nitwashaka kwishinga amajambo n'amakomantere avuye iwacu ntashobora gushika. Mbwe cyo mpanura abantu, vuga ikiri ku mutima, ntagire utuka, ntagire urengana, mais uvuga ukuri kuri umutima wawe. Sinon tout le monde te dira nkuko bivuze ngo yagiriye publicité pita, ujya n'umusendede kuva kera ndakamuba, ujya n'umuporno kuva kera ndakamuba. Uraraba yuko hari ico nakurenganije, kandi turabiza mu Barundi abadandaza igihuha ni benshi. Tok none hakiri kimigishije gaho wowe turaziranye dawo. Donc rero igihugu ndagikunda cyane n'ubu nkiriko. Canada nayo igihugu cy'isezerano, ni bimwe subiye inyuma ku kibazo wambwiye, ni cy'isezerano kizoba neza. Cy'isezerano bayivuga gute mu Gifaransa? Bayivuga gute mu Gifaransa? Igihugu Canada ni igihugu cyiza cy'isezerano, bayivuga gute mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza? Le pays des promesses. Ouais. The promised land. Izoba le vrai pays des promesses.
si nous, d'abord immigrants, nous, top Africans, et les Canadiens, et les Québécois, beaucoup de vous dire, si un jour on parviendra de stopper les violences des armes, si un jour on parviendra de stopper et de faire la sensibilisation à 100%, le Canada sera on the top. À part ces violences des armes, sinon le Canada, twese twayitaka igihugu cy'amasezerano barakuvura. Niyo utagiye kwa muganga baranaguhamagara kuhingo kwa muganga. Niyo umwana atagiye ku ishuri ati umwana ari hehe ko ataje ku ishuri, ibyo ntabyo tutigeze tubona. Mugabo rero nitwagira iyo sensibilisation comme il faut de lutter contre les armes à feu, nicyo kiriko gishaka kwica Canada. Mais sinon le Canada il est au top. Icyo kintu nicyo gima kigaruka. Lutter contre les armes à feu. Kugutwara umwana gutyo tavyo wari witeze. None usubira kuvuga gute mu gihugu cy'isezerano. Mugabo reka tubane tuti iki gihugu cy'isezerano parce que la force na pouvoir mwebwe mwarusaba pastor iciye ku mana yo kutwigisha no gusensibiliser. We say one day yes, une sensibilisation avec toute la communauté de notre pays et tout. Twese nitwakorana muri iyo sensibilisation. Ababyeyi benshi bazosubira kubabara mu byifuzo byacu. No. Kiziba kibaye nk'uko wari wimbagegera igihugu cya vrai cy'isezerano. No kuri. Mu yandi majambo uri kuravuga uti le Canada ni igihugu cy'isezerano, wari kuvuga kubera ko hari ivyo kumbure bakorera abantu mu bihugu by'iwacu twavukiyemo batakorera abantu. Si iwacu gusa. Mu bihugu byinshi. Même aux États-Unis. Hari ivyo Canada ikorera. Il y a des services que le gouvernement canadien bakorera abantu b'abakanadien n'abahaba mu bihugu byinshi européen, les États-Unis batabikorera. Ni byinshi murabizi, mwajaga imbere yanje. Muzi n'amateka n'ibindi byinshi byo muri Canada consomment. Ubu nyine urabizi. Vrai ou pas? yuko bakora ivyo bintu byinshi gusoma nivyo nta kinyegezwa kirimo nso nukuri yuko nukuri nivyo ari ibintu byinshi bakora mu bihugu by'iwacu tutara Afrika gusa partout. Reka vuge cyane iwacu tutaragera kuri urwo rwego. Reka cengira ko ndakubaza ikindi kibazo cyanyuma kuri ico kibazo ni giki nk'abarundi dushobora gukora kugira ngo igihugu cyacu cy'u Burundi kibe igihugu cy'isezerano? Ni byinshi. D'abord tuvugana ukuri. Abarundi turacyabeshe. Abarundi mu kuvuga n'ubu unye turavuga mugabo ukumva harakantu yabitse inyuma. Abarundi murajaga mu nama mukavuga muheje kuvuga mumvuye mu nama wari mu nama ivyumviro vyawe byose bitanze byose me akagira ikindi ushaka kuza kuvuga inyuma y'abandi. Dukunda igihugu tugiteza imbere. Gukunda igihugu no guteza imbere urafashwa. Ufashwa nande? Ufashwa na gouvernement yawe iri mu gihugu. Alors, tant que le gouvernement interne de notre pays entre guillemets on dirait qu'il n'est pas soudé, suivant ibyo mukuru w'igihugu cyacu rimwe na rimwe avuga, parce que ari karakari abategetsi bamwe baramugwanya, umunsi bafatanye bagakundana bakagendera ku murongo umwe bagasuiva la même ligne directive kuko mwami mwigwa n'umupasiteri yageze kubivuga, umunsi bose bafashe ingendo imwe ntihagira abagwanya abandi kubera imvo zabo, igihugu cyacu ni cyambere gisumba ibihugu byinshi. Twubasaba
mwebwe mufise twongera tukanasangira n'igihugu cacu yuko bosenyera ku mugozi umwe ntihagire abashaka guteza imbere igihugu n'abandi bashaka kukigwanya kandi bari mu gihugu nyene bari muri gouvernement bakorera umuntu uravye amaakso yabo umengo ntibakorera umuntu umengo bakora abantu babiri canke batatu ari umunsi biyumviriye bonyine ko bakorera umuntu umwe Tanganyika idasubire bitanganyika Saga Plage idasubire Saga Plage tuzosura tuduge ruguru atangorane dufise tuzosura turamukanye naho turamukanya nabi niyo igihugu cacu kizoba giteye imbere n'ukuri wibanze cyane ku bari n'ibiri mu gihugu mugabo nta murundi n'umwe ayobewe yuko hariho abarundi benshi bahunze Uburundi kera hari abahunze muri 72 hari abahunze muri 93 hari n'abagiye bahunga mu bihe bitandukanye ariko akabaho cyane cyane n'abandi baheruka guhunga uretse ko bamwe bagiye basubira inyuma ariko hari n'abandi baheruka guhunga kuva mu 2015 ko ibibazo twaciyemo bari hanze y'igihugu so hari bamwe basubiye ariko hari n'abakiri hanze y'igihugu batari bake harimo n'abahora ari ndongozi so ni giki abarundi twese muri rusange hari abari indani hari abari hanze y'igihugu dushobora gukora kugira ngo ca gihugu cacu tugigire igihugu cy'amasezerano kuko turabizi ko ari igihugu Imana yaduhaye biratubwira ngo Imana niyo yashizeho imbibe so nuvuga ngo mu maso no mu mutima w'Imana igihugu cy'u Burundi kirazwi kandi gifise amasezerano akomeye cyane imbere y'Imana so abarundi rero bari indani wavuze cyane uravuga ibibazo ubona n'igitegerezwa gukorwa mugabo tutibagiye abari hanze y'igihugu twe natwe ni giki dushobora gukora kugira ngo mu nzira imwe canke iyindi igihugu cacu tuze tucubake canke tucubake kugira ngo abana bacu tuze tubasigira igihugu abandi bazoravuga ati ngiki igihugu cy'amasezerano icyo kibazo nibaza yuko icyo bari hanze twofasha je ku ruhande rwanje kandi nkaba nzi ko ufise n'ubushobozi bwo kubaza n'abandi benshi icyo twofasha ku ruhande rwanje ntawe mvugiye mugora afise ububasha no kuzobaza n'abandi twomenya ikintu kimwe gusa wabuze abahunze muri 72 wabuze abahunze ukuntu tugenda 2015 muga hari abasubiye hari abatashe kuva muri 72 mugabo na cyane cyane n'abandi benshi bahunze mu 2015 hari abasubiye mu gihugu ariko n'abandi benshi bakiri hanze y'igihugu none twese nk'abarundi muri rusange kuko igihugu ari iwacu tugisangiye muri na puberi baho abarundi bose n'abana mu Burundi igihugu cy'u Burundi twese tugifise ku burenganzira bungana kuko kenshi arakunda kubaho kuzazanirwa abantu bacaye baza ati mbo kuko twe turi hanze kumbure ntaco twomarira igihugu cyangwa abari mu gihugu bakibaza ati mbo abari hanze ntaco bomarira igihugu mugabo twe habarimo kwihenda kuko igihugu kiguma ari gwacu kandi dukeneye gushigikira mu nzira nyinshi zitandukanye kuko birashobora gushika umuntu akaba adashigikiye kumbure uburongozi wariko nabwo n'uburenganzira bw'umuntu haraba babushigikiye mugabo ico abantu kenshi munda kwabwira tuza gutahura nuko iba amareta iba abatwara igihugu bagenda bahinduka ariko igihugu ntigihinduka igihugu twagisanzeho tuzokibamo tunagisige so muyandi majana no kuvuga ngo umwana w'Uburundi wese aba mu gihugu canke hanze y'igihugu arafise igikorwa gikomeye agomba gukorera igihugu rero nico kibazo nako ndavuga nti kubari hanze y'igihugu batari mu Burundi harabari hanze y'igihugu bashigiki biri mu gihugu nabo barafise icyo bashobora gukora haro nabari hanze batabishigikiye nabo barafise icyo bashobora gukora kugira ngo twubake igihugu cyacu so nico gituma nera kwaje ni giki twokora abari hanze urakoze cyane kuri icyo kibazo pastor ni kibazo nkora mutima kandi umwe n'uburenganzira bwo kuvuga icyo ndaciyumvirako ndabivuga kandi bigaruka aho mburiye umuhungu wanje plus mbonana n'inshuti n'abagenzi plus mpura n'abapastori
plus mpura n'abajejwe amategeko ndamaze gutahura ko twese turi bamwe together as one. Wavuze ngo abahunze muri 72 wahunze muri 72 yahunze umututsi, wahunze muri 93 yahunze umuhutu, wahunze sinzi ryari 2015 yahunze sinubwo ngo yahunze umuhutu cyangwa ubututsi. 2015 ntihahunze abahutu gusa cyangwa abatutsi, hahunze bose abarundi bose muri 2015 hahunze bose. Hamaze guhunga bose ni Imana tugaruka gushimira. None ga barundi mwe turi ngaha hanze ko tuzi ko hari abahunze abahutu, ko tuzi ko hari abahunze abatutsi, Imana ikaguma itwereka yuko ivyo duhunga byose, uhunga umuhutu uhunga umututsi, hari n'abaje bahunga bose. None ko tumuri kino gihugu nta kuntu twe twenyine twofatana tukaba bamwe, abahutu n'abatutsi twese tukaba bamwe zose. Example je nahunze par exemple je nahunze umututsi, par exemple wahunze umuhutu, mugenzi wanje w'umukameraman yahunze yaje mu bahunze bose. None twese twicaranye tukabumwe, ni giki cyo tubuza ko duhuza. Canada si igihugu c'abatutsi, si igihugu c'abahutu. Alors muri ya ntumbero yo gufasha la sensibilisation aux jeunes, abakunda gufasha ugwaruka barabizi dukorana bariko baramfasha kuri ico gikorwa, barazi yuko atanumwe azaserukira umuhutu, ntanumwe azaserukira umututsi, nta numwe azaserukira ishirahamwe ryari ryo ryose canke intara. Muri iyi onye komite siko turafasha, twabonye yuko la sensibilisation aux luttes contre les armes ituraba twese. Na kare wahunze umututsi yahunze inkoho, wahunze umuhutu yahunze inkoho. No muri Canada no muri Canada rero barundi kazi mbene wawundi mu nshuti z'u Burundi ko twese dufite icyo twahunze, tukanashima yuko hari abahunze abahutu, hari abahunze abatutsi, n'abaje bahunga bose, hariho n'abatahunze muri ibi bihugu gusa gutyo. N'abatahunze bo ni c'est d'ordre économique, ya cyangwa amashuri, ni centre de cadre économique. Mais benshi ga pastor benshi n'abahunze ubututsi, bahunze ubuhutu karabutaka, hari n'abaje bahunga ahutu tutsi bose bakabahungira icyarimwe. Kubera 2015 ntihahunze umuhutu cyangwa umututsi, hahunze umuntu wese atemera ubutegetsi. Si umututsi yarahunze, si umuhutu yarahunze. None ko tugeze ngaha habuze iki kugira duhuze dufashanye mu guteza imbere igihugu. Donc c'est à vous maintenant. Turiye duhishije muri Canada, twatangiye kuronka abategetsi muri gouvernement ya Canada b'abarundi b'imvukira z'u Burundi. Duriye duhishije muri Canada hari abaprofesseurs b'abarundi bigisha abantu benshi. Duriye muri Canada abarundi twiplasa mu bice byose by'igihugu. Bibagiwe abapastori b'abarundi muri na benshi, n'amashengero aruzura huzuye abakirisu b'abarundi benshi. C'est à vous maintenant, mufisi yo pouvoir yukwegera bose. Je ndi muto mugabo cyo cyumviro nuko mubuhuza bose, mukabibutsa kimwe ko wahunze hutu ujya hunga tutsi ujya hunga bose, dukorane dusensibilize kugira cya gihugu cy'isezerano n'amandiko ndavuga kibi igihugu cy'isezerano mu kugwanya ibyo byose byatumye twiruka igihugu. Twese twirutse inkoho mu gihugu, ni ya sensibilisation turimo, ni cya gikorwa dufise itariki 20, twibuke ko twese twahunze inkoho. Mugabo ntitwibagire usi mu Barundi si inkoho ahangarutse ku Barundi gusa,
no ku banyarwanda no ku bakongomani ngaha hafi muri Syrie hati u Rwanda n'u Burundi. Reka tuvugire cyane cyane ku Barundi. Si shaka kuvugira Abarundi shaka kuvugira bose parce que twese together as one. Parce que ntushobora kuvugira umurundi gusa ngo ntuvugira umunyarwanda parce que umurundi yararongeye umunyarwanda arongora umurundi donc twese turabishika bamwe come together as one. Nidufatane mu tuvugane ukuri dushira imbere ugukundana tureke guhenda. So mu majambo make no kuvuga ngo ikintu ca mbere canke nyamukuru twega bari hanze twofasha igihugu cyacu cy'u Burundi mbere n'akarere kacu muri rusangi nuko twohera mu kubumwe no kubwirana ukuri no kugwanya iyo no kugwanya kwishwa n'urusoro parce que nibyo twahunze no kugwanya urusoro twahunze n'ubwicanyi bw'inkoho dufatane hamwe tubirinde no muri iyo communauté abariko baradufasha nabikubwiye nta userukira ubuhutu nta userukira ubututsi nta userukira intara no mu bindi byose biriko biraba ngahanye bize bimere nk'uko no kuri igihugu cyacu kizotera imbere gusumba no so majambo make kubumwe no kugerageza kuganira kugira ngo twirinde ibikoresho bicira umuriro cyangwa bishobora gutuma nyimira ndaguciremo si vyica sinivyo mu Barundi no mu Banyarwanda kari kanciyemwo si nkoho gusa yica pastor ndabisubiremo ikindi cica kibi n'ururimi rubi ururimi rubi rurica usumba inkoho parce que ururimi rubi aho gwicira ntibakuvura ngo wakomeretse ngo n'urusoro ururimi rurica nabi gusumba ururimi rubi n'urubi mu Barundi mu Banyarwanda no mu Bakongomani donc mwirinde kuvuga nabi no guteranya mwirinde kuvuga igihugu cyanyu nabi mwirinde kubwira mugenzi wanyu nabi atakuri kwemeza ufise ururimi rubi bagenzi inshuti n'abagenzi rwica nabi gusumba inkoho. Imaginez-vous pasteur de Amon umuntu araje aragucafuze without any reason ata mpamvu nimwe vyica cyane gusumba urusoro turiko turasensibiliza na Bibiliya iravuga ngo umubeshi asumba umurozi. That's it. Alors nitwaheza ico kintu c'amasoro cyo guhonga amasoro tugaruke rero tuzogaruka mu biganiro muzotanga cyangwa muzohaba muzoze murabigisha kuvuga neza kutavuga nabi nico cica cyane gusumba uru rusoro turi muri sensibilisation ngo muri sensibilisation avec nabo turi kumwe muri ya sensibilisation birimo mu kutavuga nabi kubera bajya abantu baza guhenda abana bacu babahendesha ururimi babahendesha ibitagenda ntibizi ni gwa rurimi rubi abantu barundi mu bifate neza turazinanye kuvuga nabi mu incuro zitanu hari kuvuga nabi ufise uri kurarondera ku nyungu zawe aho ni mu Burundi muri bimwe tukwegeranye hari kuvuga nabi ngo ucuze umuntu poteza intérêt hari kuvuga nabi kugira wonone hari no kuvuga nabi kugira wice kwica gusa hari no kuvuga nabi kugira ngo udandaze hari abadandaza ururimi alors navyo nyene bizoje mu mugambi namwe bwe mu vyigisha mwigisha benshi kandi muvuga kure bigashika ico kintu muze mugishiremo. Alors pour me résumer twirinde urusoro sensibilisation pour nos armes et sensibilisation y'ururimi ni rubi kwica nabi. Urakoze cyane mu kurangiza ikiganiro cyacu ni giki uhanura canke nayo majambo ukoresha mu kuremesha abandi bavyeyi baciye mu byo uri kuracamwo canke bariko barabicamo birashoboka uretse ko dusaba Imana ibibarinde ni giki wohanura abakiri bato
bazoshobora gukurikirana kino kiganiro, abavyeyi nirihe jambo rya nyuma wobatekera, kubera ko byari ibihe bigoye cyane waciyemo mu muryango, uretse gato yuko twavanzemwo mugabo byari byiza nabe kuko wabivuze ka karimi kugira ngo je nazagira umuntu avuga ngo urumva ngo yari mu kiganiro ngo mugambo acavuga ngo iby'ibihugu by'amasezerano none bamwe bagurisha amajambo urimi n'iki bagaca bashaka guhindura ikiganiro cyose umuvyeyi ariko avuga kubera umubabaro wiwe bacashaka kubihindura ibindi bitari byo. Rero nico gituma byabaye ngombwa yuko dufata uwo mwanya wo kubiganirako kugira ngo naho tutabivuze mu buryo bwagutse mu madetail kugira ngo anashobore kumva, nibaza ko umuntu afise intumbero nziza atahura ibyo twashoboye kuganira n'ibyo twavuze ibyo ari byo. Rero mu majambo makeya reka ndagoreze umwanya kugira ngo ugire icyo tubwiye abavyeyi abakiri bato, hanyuma turangirize ngaha ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ijambo ni rwawe. Icambere cyo mbaze kugushimira bivuye ku mutima, nongere nshimire abari baradufata amasanamu ko namwe bwe nyine mwigoye mukaba patient, ndazi ko arafashe ingendo ndende nabyo nyine turibashimiye. Alors umbajije uti nigi kino hanura abavyeyi cyo hanura ugwaruka, ni bya bintu namivuga kare mugabo ingenda ndabirezume gatoyi. Ugwaruka ikintu ca mbere no basaba no gukurikiza impanuro z'abavyeyi banyu. Au Canada, la liberté ne signifie pas libertinage. Yego twese turakeneye ko muhaba freedom, twese turabishaka, mais il y a des limites. Nigiki cyiza nigiki kibi, murakuze abakuze hanura abatoyi banyu, abavyeyi nama ndiko ndabivuga iminsi yose, naje ndi umuvyeyi, naje ndazi ko bishobora kuncamo nta udakosa, mwiyo nkosheje kenshi ndibuka nkagaruka nkasaba n'umwana ikigongwe. Ibuka mwa abavyeyi nkaje birashika umuvyeyi agakosereza umwana, nibisanzwe kubwira umwana uti fiston ma fille urambabarira sha ndazi ko nakoresheje mugabo je demande pardon. Abavyeyi biraryoshe kumva umuvyeyi ariko arabwira umwana wiwe ngo pardon, birakomeye kandi biriyigisha, byigisha umwana nawe nyene kuzovuga ati papa mama je demande pardon, akaba adi kosa yakoze. Alors la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous, parents comme moi, des fois, pensez à demander pardon à vos enfants, pour que par après aussi bazogire ingufu zo kuza gusaba ikigongwe, ndasabye ikigongwe. Et l'homme est grand quand il s'agit de nous. Nico gituma n'Imana tumenye ko turayipfukamira ati Imana turasaba tugire ikigongwe kandi kanatwumvira ikatugira ikigongwe. Alors pourquoi pas nous tutokurikiza izo mpanuro zo gusaba ikigongwe? Rimwe na rimwe ndanabivuga nkabivuga ko mu blage bwa message kagenda, rimwe na rimwe birakenerwa ko dusaba ikigongwe, rimwe na rimwe birasaba ko musaba ikigongwe atari kosa mwakoze, biratanga amahoro mu muryango, bikanigisha. Côté parents, yari parents et enfants. Maintenant je reviens uniquement aux parents seuls. Nobahanura n'abasaba turangana abandi muransumba murangurira gose, twibuke notre culture, twibuke indero kavukire. Yego ubu abantu uramubwira ikintu ngo yeah you know we call 911 you know haro byashikiye ambwira ngo gira hamagare 911 ndamwira okay reka ndagufasha ndiye guhamagarira jeje nyene. Hari nabandi bavyeyi twashitse ngaha barabine tubwira mbwa kenshi
bana nimwe muba muriko muragenda bavyeyi bishitse ko muba dur pour vos enfants parce que la liberté ne se mendie pas il s'arrache donc accepte d'être dur hamwe mwugurura handi mwugurura hamwe mwugurura handi mwugurura pour doser les deux kugira umwana ya entourage yiwe ya Canada ntihave mutwara mu bindi ngo we baragukarira ngo ndakwereka aho uje pèse les deux buhoro trouver l'occasion yo kuganira n'abana uba abana bubu bashika mu nzu karondera hari bose ni ku machat mu mashamba murorondera le système mwokoresha ubatumire muri salo muganire rien que 20 minutes hama mubareke bigire mu byumba byabo ico ni ikintu nyamukuru donc trouve l'occasion de chaque fois parler avec vos enfants kera tugikora kera niho kensha umushinga naye twakorana que je respecte énormément yitwa Ngaruko Emmanuel yambira ngo Joris fais-moi le bilan de la journée et le programme de demain nkitangura akazi n'ubundi biumuruka kumushinga karango mais ubu unye ndabigenderako urabaza umwana ati mbe wakoze iki ejo ufise gahunda ejo ufise programme yiyi rien que juste kugira ngo akuvugishe namwebwe muri organisation zanyu quand il commence à faire le bilan de la journée le programme de demain ubaza umwana arumva ko kamwe muri kuramukurikirana niyo mpanuro nobaha kubana naho rero bonyene ibyica muri Canada ni byinshi ibikiza ni byinshi cyane amambwira abana iyo ndose occasion kenshi muri Canada biragoye iyo ndose occasion ni mu anniversaire ni mu baptême iyo ngiye nkara umwanya wo kubwira abana ndabwira ni muri Canada hari inzira zibiri hariho feu rouge na feu vert muri Canada hariho 100% ya opportunité ya feu vert if you wanna be best baraguha ibishoboka byose kugira ngo ube the best ushaka kuba ndabivuge mu kirundi ne ushaka kuba imbwa urabimbwa kubera hariho feu rouge guhati ushaka kuba imbwa baraguha opportunité zose zo kuba imbwa bana bacu bana dukunda bana twifuza ko ejo na hirya y'ejo mukurikiza impanuro n'ama exemple deja ari imbere yanyu murabona ubu turafise les élus turafise batatangiye kuronga abadepite b'abarundi ankoro b'abarundi kazi nejo dushaka nabo azoba n'abarundi iki gihugu murashobora kugitwara mube benshi dufashanye nimwakurikiza izo mpanuro mukurikize cyane le feu vert Canada izoba ama opportunité yose passé nimwe navuga nti ni igihugu cy'isezerano ukurikije le feu vert baguhaye ya opportunité ya 100% byose barabiguha feu rouge muyireke kubera feu rouge iza kwica feu vert parce que uyirenganye ucugira accident ugize accident ucuhwera alors éviter le feu rouge parce que urenganye feu rouge murabizi muri Canada ni accident cy'ubwo nyene twivite mu accident rero yo gukurikira le feu rouge kurikiza le feu vert. Alors le feu rouge il vous donne tout kugira ngo ube imbwa. Un petit exemple kandi riyo nini ture abakuru bacu badutanze gushika ngahanye baberetse ko bageze kuri niveau yo hejuru yo mu bantu batwara igihugu ngaha muri Canada. Tuske dufise abadepite b'abarundi b'imvukira z'u Burundi. Alors vous les jeunes pourquoi pas vous? Dukeneye abaminisitiri bavuye b'abarundi babaretuse b'abarundi byose birashoboka ku bushobozi bw'uhoraho. Kurikiza amategeko mukurikiza impanuro z'abavyeyi misi yose babaha mugire na sport ku magara yanyu mugire sport mwegera abavuga butumwa muje mu misa mwige mukundane iyo base ni ya feu vert. Le feu rouge nayo evita kubwira nabi abavyeyi banyu evita kubwira nabi abavyeyi banyu iyo ni début ya mbere yo gufata le feu rouge.
evita amarigara kujya mu Burundi twabivuga evita ama rencontre ataca amaze parce que bikimaze murabizi murakuze gira sport uja ku ishuri bazi icyo tumva umuvyeyi wawe aho uzoba uriko uratsinda uzoba wanse ba bantu babakwega mu byo babakwegamo kandi mubabwire no kujya umuhungu wanje yababwira no agiye gutabara akaba ari byo bimutwara abisubire kujya umuhungu wanje umuhungu wanyu umuhungu wacu ari byo byamuhitanye kubera ari kagwanira ibyo se yamamuhanura iminsi yose nagiye kubimenya ko ibyo ndamuhanura abibwira bagenzi biwe umunsi Tyson tuja kumusezera haje abana bararira bambwira ati ruguriye twamugina merci papa Tyson d'avoir bien éduqué Tyson alors les morts ne meurent jamais faire honneur à mon fils faire honneur à votre ami Tyson faire honneur à vos papas et mamans, de respecter les consignes et les conseils que Tyson vous donnait lui-même. Parce qu'il y a un fils à Abikoura. Mais il m'a dit, on respecte. Dis à son honneur. Mugerageze nawe nyene mukurikize impanuro yahora baha no muri mwebwe hatse habe abandi ba Tyson bahanura bagenzi ba mugabo ntibasubire kwicwa nkuko wewe yabitangiye muze mwitangira abandi mukubereka inzira nziza dusaba pastori nabo nyene baze babafasha babasengera ntimuze muhitanwe n'abavyeyi ntimuze mubure ntimuze muce mu bihe ndiko ndacamo mu bihe ndimo ibyoroshe mugabo ya pont turiko turayirengana in Jesus name amen amen umutumire wacu arakoze arangije atubwira amajambo akomeye abwira abakiri bato ati nivyo muri iki gihugu turimo murafise liberté murafise umwidegemvyo wo kwiyumvira wo gukora uko ibintu mubibona atariko bane banje bana babandi bavyeyi nkanje naho uwo mwidegemvyo mu office hari ikintu mutagomba kwibagira ubuntu indera abavyeyi babahaye nukutayishira ku ruhande kubera ko bishobora kubagirira ingaruka itari nziza ati ku bavyeyi natwe ati nitwibagire ko natwe dufise uburenganzira duhabwa washaka n'Imana bwo kurera abana bacu tukamenya igihe cyo kubakarira n'igihe cyo kuborohera tutarinze kubahohotera canke kubaka uburenganzira bafise rero ayo n'amajambo akomeye cyane na cyane avuye ku muvyeyi nkatwe ariko aca mu bihe bigoye mu buzima bwiwe nizere yuko ikiganiro nizere ko amajambo yatuganirije yari amajambo y'inahe y'ivyo yaciyemwo kugira ngo bitwubake kugira ngo bidufashe twacishijemwo no kuganira ku vyerekeye igihugu cacu cy'u Burundi canke akarere kugira ngo dutahurike neza mu byo turiko turaganira byose kugira ngo ikiganiro cacu kize cubaka abantu congera gikomeza abantu rero abakurikiye ikiganiro abazogikurikira turabashimiye cyane tubasaba yuko ikiganiro mu gisangiza abandi kuko muri amajambo nizere ko arimo amajambo menshi cyane gose jewe ku gatwe kanje yanyubatse nizere yuko no ku bandi amajambo yabubatse kandi azobandanya abubaka so nukuri jo
asante sana ndugu. Well, respect. Turagushimiye cyane, asante kabisa, wakoze cyane ku bw'aya majambo, kandi mwese tubashimira tubasaba ngo mu partage iki kiganiro kugira ngo n'ibindi biganiro bizoza bishobore kubashikira byihuse, hakaba hari impanuro cyangwa icyo ushaka kutwongerereza, cyangwa ufise intahe cyangwa ufise ikindi wifuza yuko nawe ubuganiriza abandi, urashobora kutwandikira ukabitubwira kugira ngo tukuronderera umwanya, aho uri muri Canada, aho uri muri Afrika, muri Kenya turafiseho biro byacu, mu Bugande, mu Rwanda, mu Burundi, aho hose birashoboka yuko tugushikira tugashobora kumviriza ikiganiro cyawe kugira ngo twubake abandi. Ni nayo mpamvu no mu minsi iri imbere hari ikiganiro gishashe kizotangura kivuga ukuri gutanga umwidegenje, kubera ko abantu benshi babinsavye. Iki ni ikiganiro nari mfise mu gihugu cy'u Burundi imyaka myinshi, ariko ubu tuzogenda tuvuga ku bintu bikomakomeye, ari ibindi bibazo byinshi bakunda kumbaza tukaganira, ariko abantu bakamwe ati kweri kifite biganiro tutobigira live canke tutobishira ku mbuga zitandukanye kugira byubaka abantu, na cyane cyane abakristo bibaza ibibazo byinshi, bakibaza ibibazo byinshi kuvyerekeye agakiza, kuvyerekeye gupfa umuntu akijijwe canke adakijijwe, kuvyerekeye divorce ku bana b'Imana, kuvyerekeye igihugu, kuvyerekeye ibintu byinshi cyane gose bitandukanye mu buzima bw'abakristo. Rero muri kazora ikiganiro cy'umwanya mutoya cyane, ariko tuzogerageza kugenda tubaganiriza ibintu byinshi bihwanye n'umurimo w'Imana na experience y'ubuzima, ibyo abantu bagenda biga. Hari nk'ijambo nkunda nifuza kuzogana n'abantu kucyo umuntu aba yarize mu buzima, kubijyanye n'urukundo, kubana n'ibindi. Hari ibintu byinshi tuzoganira. Rero ibyo n'ibiganiro bigiye kuzoza mu ndwi imwe iri imbere. Hariho n'izindi porogaramu nyinshi tuzogenda tubabwira uko igikorwa kigenda kiraguka congera gikura. Rero mu majambo make turashimye mwese, kandi turasaba Imana ngo igire neza umuryango wa Joyce, umutambukanyi wiwe, abana, abavukanyi biwe, inshuti n'abagenzi. Turabashimye mwese, tubasabira amahoro n'umugisha w'Imana. Mbere dusanga Imana yezagira igihugu cyacu cy'u Burundi, akarere turimo hamwe n'iki gihugu cyaduhaye indaro cyacu, kuko bamwe ushobora kuba abakanadiya, abanyaburayi. Imana ihabwa icyubahiro, tuzaba dusubira. Amina.